nyene umengo byarabuze, biriya nyene umengo byararengeranye, biriya nyene umengo birenze imyaka n'imyaka bafise amasezerano babwiwe, haraheze imyaka 10, haraheze 15, haraheze 5. Byaguruka dusenga Imana. Yizera yuko iyavuze, iyasezeranye ari yakwizerwa. Uyu munsi akira iyo mbuto y'ukwizera muri wewe, n'ibitokwizewe kubera ibihe byahindutse, n'ibitokwizewe kubera imyaka imaze kongerako, n'ibitokwizewe kubera yuko ama institution yagiye arahinduka. Imana niyo kwizerwa yoyo. Unyemere tuzamura amajwi yacu usenge Imana, uvuge ngo Mana ndacizeye kuri bijya nyene, ndacizeye nimba arabatangira mariage, nimba arabataravyara, ndacizeye nimba bagutangarije sida cancer, ndacizeye nibyukuri ubuhinga buvuga ngo nibukunda, ariko wewe bivuga ngo birashoboka ko byose bishobokera uhoraho. Dusenga Imana. Mana nyaguhora ku ngoma, yewe gitandara kizima, Mana y'ububasha, ndagushimiye kuri rino jambo uzanye nk'ubuhanuzi muri rino shengero, gutera intege abantu kwizera, gutera intege abantu kugaruka ku masezerano, nubwo byavuzwe igihe kirekire gishize, nubwo byavuzwe haciyemo ibintu byinshi binyuranye n'ibyo bari biteze. Uyu munsi reka iyo mbuto y'ukwizera ibe mu muntu wese ari hano, abari bahororokewe reka basubire ibyizigiro bizima bibe muri bo, reka basubire kwitega, reka basubire guhanga amaso ijuru, reka basubire guhindukiza mu mutima no mu maso no mu mutwe bya bindi wavuga, bya bindi wasezerana, za nzozi babona, yayerekwa bagira, ya majambo ryajwi ryawe bumva, niwe ubirema, niwe ubikomeza, niwe ubishitsa. Uri ndiho, witwa nduwo ndiwe, uri Jehova Rafa, uri Jehova Shalom, uri Adonai, uri Sabaoth, uri Sidekemu. Bikore, ibishitse, byuzuze. Mena mashayara. Reka abantu batangure kuguhesha icyubahiro. Aburahamu yaguhesheje icyubahiro kubwo kudakekera, alizera. Ukwizera mwami, abantu bari mu ngo zabo bizere, abantu baryamye barote bizeye, abantu bari mu kazi bizere, muri bijya byabaye bloke, imvugo y'ukwizera, hajya ahantu base kurengana, imvugo y'ukwizera, imiryango byananiranye, imvugo y'ukwizera, abari iherekeza imitima y'abantu bose bari hano mu izina rya Yesu Kristo.